Nubwo kuri ino si dufise ibintu vyinshi bitangaje, ariko hari n'ibindi biteye ubwoba. Muri kino kiganiro tugiye kurabira hamwe imisozi 10 miremire cyane kw'isi. Uru rukurikirane rw'imisozi 10 tuza kurusanga mu cyo bita chaîne du Himalaya canke urukurikirane rw'imisozi ya Himalaya. Iyo misozi tuza kuyisanga mu Bushinwa, muri Pakistan, mu Buhindi ndetse no muri Nepal. Iyi ni Olivier Media, nimba utarabikora kanda subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Nikaze. Ku mwanya wa mbere tukwasanga umusozi wa Everest. Ni umusozi munini cyane uherereye hagati y'igihugu cya Nepal n'igihugu cy'Ubushinwa. Everest ni umusozi muremure cyane kurusha indi yose ku isi, ufise metero 8848. Uherereye hagati ya Nepal na Tibet, hagati y'uruhererekane rw'imisozi miremire ya Himalaya. Usa n'ukora ku bicu, ugatuma rero abantu benshi bagendayo kuko hari n'ubukanye bwinshi burengeje cyane. Kuwuduga bisaba ko wihangana cyane, ukoresha imbaraga zihambaye cyane. Ku mwanya wa kabiri tuzakwasanga umusozi bita K2 ari wo Godwin Austen. Ni umusozi muremure uherereye ku rubibe rwa Pakistan. Ni umusozi ufise metero 8611. Ni wo musozi wa kabiri muremure cyane ku isi, ariko ukaba ari wo ukomeye cyane kuduga. Uragoye kuko ufise ibinogo vyinshi, kandi ku mbibe zawo za Pakistan zose ni umusozi ugoye unyerera cyane. Ku mwanya wa gatatu tuzakwasanga umusozi wa Kangchenjunga. Ni umusozi wa gatatu muremure cyane ku isi, hagati y'igihugu cya Nepal n'igihugu cy'Ubuhindi. Kangchenjunga ni umusozi upima metero 8586, kandi kera cyane vyikeka ko ari wo musozi bavuga ko ari wo muremure cyane kurusha iyindi. Uherereye mu gihugu cya Nepal n'Ubuhindi. Ni wo musozi nawo nyene uri mu rukurikirane rw'imisozi ya Himalaya. Ku mwanya wa kane tuzakwasanga umusozi wa Lhotse. Lhotse ni umusozi uherereye hagati y'igihugu cya Nepal n'igihugu cy'Ubushinwa, hafi ya Everest. Lhotse ufise imetero 8516, kandi uri hafi cyane ya Everest ku rubibe rwa Nepal n'Ubushinwa, aho bita muri Tibet. Ku mwanya wa gatanu tuzakwasanga umusozi bita Makalu. Makalu ni umusozi uherereye ku rubibe rwa Nepal n'urubibe rwa Tibet. Makalu ufise metero 8485. Uherereye ku rubibe rwa Nepal n'urubibe rw'igihugu cy'Ubushinwa. Mu buraruko bw'igihugu cya Nepal ufise ishusho ya piramide nziza cyane imeze neza ibereye ijisho. Ku mwanya wa gatandatu tuzakwasanga umusozi wa Cho-Oyu. Umusozi wa Cho-Oyu uherereye ku rubibe rwa Nepal n'igihugu cy'Ubushinwa mu gace bita Tibet nyene. Umusozi wa Cho-Oyu ufise metero 8188. Uherereye ku rubibe rwa Nepal n'Ubushinwa, ariho muri Tibet, ahantu hashushe cyane mu misozi ya Himalaya. Bawita umusozi woroshe kurusha iyindi mu misozi irengeje metero 8000. Ku mwanya wa gatatu tugasanga umusozi wa Doragiri. Doragiri ni umusozi uri mu buraruko bw'igihugu cya Nepal. Doragiri ufise metero 8167, kandi uri mu misozi myiza cyane iri mu gihugu cya Nepal. Ni umwe mu misozi ikomeye cyane mu rukurikirane rwa Himalaya, uzwi kubera amabuye agoranye n'ibarafu birimo inzira ziteye ubwoba. Ku mwanya w'umunani tuzakwasanga umusozi wa Manaslu. Manaslu ni umusozi uherereye mu bishingwe bwa Nepal no mu misozi ya Himalaya. Ni kuvuga ni umusozi uri ku rubibe rwa Nepal n'igihugu cy'Ubushinwa. Manaslu ni umusozi mwiza cyane upima metero 8163, kandi uherereye mu gace kanini cyane ka Nepal. Ni umusozi w'umwuka, umusozi bita uwera, kubera agaciro kawo mu myemerere yaho. Urumenyesha ko ugizwe n'ibarafu nini, kandi inzira zigoranye n'ibinogo birimo ubudepi bwinshi. Ku mwanya w'icenda tuzakwasanga umusozi wa Nanga Parbat. Nanga Parbat ni umusozi uri mu buraruko bw'igihugu cya Pakistan. Nanga Parbat ufise metero 8126. Ihereye mu buraruko bwa Pakistan mu misozi ya Himalaya, izwi cyane kubera ubukanye bwayo n'amazina yahawe nk'imisozi myiza n'abakurambere. Inyuma yawo hari uruhome rwa Rupari. Ku mwanya w'10 ariwo wa nyuma tuzakwasanga umusozi wa Annapurnawani. Annapurnawani ni umusozi muremure cyane uri mu buseruko bwa Nepal mu misozi ya Himalaya. Annapurna ufise metero 8091. Uhereye muri Nepal, kandi uzwi nk'umwe mu misozi ikomeye cyane ku isi. Ufise avance nyinshi, amabuye atembera vyihuse n'ibihe bihindagurika bitunguranye. Ufise ikibazo cyangwa ushikiriza, ushobora kutwandikira binyuze muri comment. Mwakoze. Yari Olivier Media, naho utaha.